sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi turi kw'igenekerezo rya 28 nzero mwaka w'ibihumbi 2024 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane avugwa irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi turaza no gushikira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini we wica usabwa manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cane ahejeje kudushikira mu nyuma z'uko ibintu bibandanya kuba bibi mu butegetsi bwa Gitega kuri ubu hari amakuru ateye ubwoba ku itangazo rihejeje gushirwa habona n'uburongozi bw'ibohero rikuru rya Gitega ku bijanye n'idosiye ya Bunyoni n'ibiki biriko bivugwa ko wahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi umutambukanyi wiwe aratabaza ayo makuru yahejeje kudushikira turaza kuyagushitsa ko ido nido mu nyuma z'uko hari amakuru y'urutavanako ku biriko bigirwa na leta ya Gitega abategetsi bahejeje gutahura ko imigambi ya leta yose iriko iraja hanze bityo hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka ko bamwe mu bategetsi bariko bagirwa ko amatohoza nabo mwiperereza na cane ko ngo vyikekwa ko hoba hari abategetsi bariko bararungikira makuru abagwanya ubutegetsi ivyo bikaba ari ibintu bikomeye cane hakaba harimwo abagiye guca batabwa mu mvuto ivyo bibaye mu nyuma z'uko nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ko yahejeje gufata ingingo ikomeye cane yo guhindura leta yiwe mu minsi iri imbere urashobora kumva itangazo rihindura leta mvyeyi ni kuzihemvo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yo bafashe iyo ngingo ese vyo bifise aho bihurira n'urya mugambi mwumvise ujanye no gutembagaza ubutegetsi ayo makuru nayo yahejeje kudushikira turaza kuyagushitsa ko ido nido biruko mu nyuma z'uko hari ayandi makuru akomeye cane twahejeje kuronka ku ngingo y'umukuru w'igihugu hejeje kuburizwamo n'intwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ni ingingo yo kurungika abandi basirikare bashika ku 300 muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ni mu nyuma z'uko mw'iyi minsi ibiri yonyene hari hahejeje kurungikwa abasirikare bashika ku 200 umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yari yahejeje gutera umukono kw'ikete rirungika abandi basirikare 300 ariko inama gihutihuti yagizwe n'intwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yaciye yanka iyo ngingo y'umukuru w'igihugu bikabuko mu nyuma z'uko abavyeyi bafise ababo mu gisirikare bari bamaze iminsi itari mikeyi bidoga kuri permanence nationale basaba ko iyo ngingo yo kurungika abasirikare gutikirira mu mashamba yo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yoca yigwa ko igahagarikwa umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye mu nyuma z'uko uwo murwi ufata iyo ngingo ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye ategerezwa guhagarika uwo mugambi yaciye atumiza ko inama ikomeye cane iyo nama irashobora kuvamwo imyanzuro iteye ubwoba bamwe mu bagira iyo nama nyene birashobora kubata kuwa amazi na cane ko vyabonetse ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye mw'iyi minsi adafyina ni ibintu bikomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi uravye ingene igihugu gitwawe biraboneka ko igihugu kiri mu kaga biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira va ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu ngo ibintu vyahejeje kuyangara igisirikare c'Uburundi nabo bafashanya muri urwo rugamba amakuru ava ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gice kiriko kigwanwamo n'abasoda b'u Burundi ntahumuriza na gatoyi amakuru akomeye cane adushikira n'ayuko intumwa irungitswe n'igisirikare ihejeje kwishikira ku kibuga c'indege ca Goma ikaba igiye gukora iki ivyo uraza kuvyumviriza
mw'idonido ry'amakuru yacu. Si ayo makuru gusa tuza kugushitsako, turaza kubashitsako n'andi makuru akomeye cane avuga irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Wewe manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabona ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsako munsi ku munsi. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuyakomeye cane ahejeje kudushikira ajanye n'ibiriko biravugwa irya nino vyo guhindura leta bigizwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amasoko yacu y'ibanga aratumenyesha ko Perezida Ndayishimiye yoba afise umugambi wo guhindura abagize leta yiwe mu minsi itari kure. Ayo masoko avuga ko hashobora kugaruka muri leta abantu bari bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Umwe mu bamaze kutubwira ko ashobora kugenwa muri leta ni Willy Nyamitwe aserukira Uburundi ya Addis Abeba muri Ethiopia. Ayo makuru adushikiye mu gihe twaheruka kuronka yavuga ingene umushikiranganji Albert Shingiro yoba ariko arakovya ngo asubirire umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Amasoko yacu kandi akemeza ko abafasha Uburundi bidogera Gervais Ndirakobuca ngo ko ataco ashoboye, ari navyo Shingiro yongerako ngo ace amusubirira kugarukana bahoze bakomeye mu ntwaro y'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ubona hari ico vyohindura mu ntwaro ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Iyi ntumbero umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba afise yo gusubira gukomeza bahoze bakomeye mu ntwaro y'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, nayo nyene ntihumuriza abafasha Uburundi gukomeza Albert Shingiro na Willy Nyamitwe. Bisigura ko Uburundi bugiye gukomeza guhangana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, guhangana n'ubumwe bwa Buraya na Amerika. Bisigura kandi ko Ndayishimiye ata ntumbero na ntoya afise yo guheza indyane zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015. Vyerekana ko afashe intumbero yo kugwana gose n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, agakomeza imvugo zo gusuzugurana n'amakungu. Gukura Ndirakobuca ukamusubiriza Shingiro nta kinini vyohindura mu bibazo vy'ubutunzi Uburundi burimwo, kubera nawe nyene atari umuhinga z'ibibazo vy'ubutunzi. Uburundi burakeneye cane umushikiranganji wa mbere atahura ibibazo vy'ubutunzi kandi ashoboye guhimiriza FMI, Banke Mondiale n'abandi bafasha Uburundi bimwe biboneka. Igihe Ndayishimiye yokura Bunyoni akamusubiriza Ndirakobuca, hari abatari bakeyi bari bavuze ko ibintu vyoba bigiye guhinduka ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ariko nta cahindutse. N'ubu umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nasubira gukora nk'ivyo yakora asubiriza Bunyoni, ibintu bizabandanya uko nyene. Ariko uravye biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, urabona ko ikibazo nyamukuru ari Evariste Ndayishimiye ubwiwe. Hamwe yotora umushikiranganji wa mbere abishoboye, yomureka agakora canke wenyene azogume ari wajejwe vyose, azomureka agabe abashikiranganji canke azogume wenyene ari we aha amategeko abashikiranganji, ku buryo umushikiranganji wa mbere yisanga ata butegetsi na bukeyi asigaranye. Ni ibiriko biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo biruko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane duhejeje kuronka ko bamwe bamwe mu bategetsi bakomeye na cane cane abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ko ubu ngo bari mu mazi abira. Ni mu nyuma z'uko ikiriko kiratunganywa na leta ya Gitega kiri kuba cageze hanze n'imbere y'uko abategetsi bose bakimenya. Amakuru akomeye cane adushikira nuko iperereza ryatanguye, bamwe bamwe bariko barabazwa ntabo mw'iperereza. Hari n'amakuru akomeye cane twaronse tutaramenya bari bo vy'ukuri, ko hari abatanguye gutabwa mu mvuto,
ariko abo barafatwa nk'abagambanyi bakomeye bagambanira igihugu. Nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yarakaye cane, yaciye afata ingingo ko iperereza ritangura ku migambi yose iriko irakorwa mu Burundi, kuba baba bariko barayishira hanze, na cane cane ko biboneka ko igihugu c'u Burundi coba kiriko kiragira imigambi yose igaca ija hanze. Bikaba uko mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane adushikira kuri za njyane ziri mu bategetsi, na cane cane ab'imbere mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuri ubu ngo ntibarabana ryiza, na cane cane bifatiye ku kungene umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yitandukanije n'ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, agaca wewe ubwiwe yifatira ingingo zidafise aho zihurira n'ivyo bobo batekereza ko vyofasha Uburundi. Ivyo kandi bigafatira ku makuru akomeye cane yahejeje kudushikira mu nyuma z'uko ku munsi w'ejo abasirikare bashika ku 200 barungitswe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo guhangana n'umurwi w'inyeshamba yo 23. Kuri ubu ibintu vyakomeye cane mu nyuma z'uko intwazangabo zo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zagize inama gihutihuti, zigaca zemeza ko zigaca zifuta ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurungika abandi basirikare 300. Ni mu nyuma z'uko ngo ku rubuga rw'intambara muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ibintu vyifashe nabi cane, abasirikare bafashanya na FARDC bariko baratsindwa bikomeye. Ngo bikaba uko mu nyuma z'uko ibindi bihugu biriko vyongereza abasirikare, na cane cane igihugu ca Tanzania, aho bivugwa ko coba carungitse abakomando bakomeye cane mu gufasha muri urwo rugamba. Ni abakomando bazwi ku izina rya Special Force. Abo ngabo ngo nabagiye kugira ico bakoze muri urwo rugamba. Leta y'u Burundi nayo biciye mu mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yari yafashe ingingo yo kurungika abandi basirikare 300, ariko intwazangabo zisanzwe zifata ingingo ya nyuma zikaba ngo zaciye zivyanka. Kuri ubu ngo birashoboka ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye yokoresha itegeko ryiwe agaca arungika abo basirikare, na cane cane ko hari amasezerano akomeye cane afisanye n'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nyene icubahiro Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yo kubandanya kumufasha gushika hejeje urugamba rimwo. Ariko ivyo ngo niyabikora birashobora kumukwegera karambaraye. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye agiheza kubona iyo ngingo, yaciye atumiza ko inama ikomeye cane giturumbuka. Iyo nama ngo ikaba ishobora kuza gufatirwamo ingingo zikomeye. Ni mu nyuma z'uko ko biboneka ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye atamifyina atafise ku kungene ariko aratwara igihugu. Ni ibintu bikomeye cane biriko biba. Twababwiye mu makuru yacu yatambutse ibijanye no kunyinyurana no kuryaryana hagati yiwe n'uwuramutswe amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, aho umwe afata ingingo uwundi akayivuguruza. Barahanganye biteye ubwoba. Si bobo gusa, umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca we uravye ingene ariko yitwara biraboneka ko asa n'uwatanze imihoho. Mu nyuma z'uko hari amakuru akomeye cane yakwiragiye irya nino ko yoba agiye gusubirizwa Robert Shingiro. Bikaba ari ibintu biteye ubwoba. Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye akaba yarafashe iyo ngingo mu nyuma z'uko uyo w'igihangange akaba yarafashe iyo ngingo mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika. Yari hahejeje kugaragara ivyabona vy'uko yoba ari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, wagaragayemwo akatari gakeyi General Prime Niyongabo. Ariko vyarananiye neza neza umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye kubakura, na cane cane ko ingingo ibakura itegereza guterwa k'umukono n'umwe muri bo, na cane cane ko ingingo yo gukura General Prime Niyongabo itegerezwa guterwa k'umukono na Generali Ndakugarika. Bityo bikaba bitakorohera umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everson Ndayishimiye kwikiza ivyo bifyoti
nk'uko vyavugwa na Pastor Isidore Mbayahaga ko hari ibifyoti bitari bikeyi yahera kuri Bunyoni n'ibindi biraje bigende. Ni amakuru akomeye cyane adushikira, ni amakuru akomeye cyane twahawe n'abamenyesha amakuru bacu. Eka noneho tugaruke ku makuru akomeye cyane avugwa ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu kanya katambutse abamenyesha amakuru bacu baherereye mu bice bitandukanye biriko biraberamwo intambara bahejeje kuturungikira amakuru ku kungene urugamba rwifashe. Abari Mweso bo bavuga ko ibintu vyakomeranye igisirikare c'u Burundi nabo bariko barafashanya, na cane cane ko kuri uwe mu 23 ngo yoba yabashwiragije mu birindiro bari bahashinze. Isake ndaho ibintu birakomeye cane, biruko mu nyuma z'uko Ikibumba hoho k'uyu munsi ngo hagaragaye agahengwe, ariko umwanya ku mwanya naho ngo barashobora gutana mu mitwe ufatiye ku kungene mu 23 yo biriko irakubita abasirikare bariko bararwana nayo. N'ibiziga vy'abasirikare biriko birarerurwa n'imiduga ibishikana mu gisagara ca Goma, ngo biraboneka ku rugamba rukomeye cane. Ni amakuru duhabwa n'abamenyesha amakuru bacu bari mw'ivyo bice. N'abamenyesha amakuru bacu bari mw'ivyo bice barabandanya kudukurikiranira amakuru, abari hirya nino mu ntara zitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nabo nyene barabandanya kuyakurikirana. Ibiza kugenda bidushikira turaza kubibashitsa ko vyose ido nido. Eka ndabakengurukire inshuti banywanyi twabanye mw'ibiganiro vyo kwigerekerezo rya 28 Nzeho mwaka w'2024. Bakengurukire cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone. Kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mufyondeko, muraca mubona ari akazogira naho nyene mufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV. Ukuntu bimeze hariya mu Rwanda mw'ico kiroberi, Umurundi nta jambo afise mu gutanga iyo myitozo. Imyitozo itangwa n'Abanyarwanda. Uri Umurundi shaka ube wavuye no mu Burundi udezerese igisirikare kino mu Burundi uje hariya, shaka ube wari marshal, ube warinde, nta jambo ufise hariya. Wicara mu banyeshure nawe, wicara muri bashasha baje ukiga muri bo. Navyo vuga ngo jewe ngo ibintu vyinshi ngo mu gisirikare ngo ndabizi. N'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda nico kiboneka yuko Abanyarwanda ari bo bari alatete yo guhungabanya umutekano hano mu Burundi. Benshi cyane ndabazi, twari tunari kumwe. Nk'urugero nk'akarorero nohera kuri Majoro Ndanezerewe Gabriel, uwo yaje avuye aha mu gisirikare cya leta. Aturi hariya yavuga ngo yatwara kompanyi ya engineering ino Ndanezerewe Gabriel. Hakaba na Majoro Nduwimana Onesime, nawe ngo yari umusirikare hano mu gisirikare cya leta. Hakaba Kapiteni Albert umukapiteni ari Rinete, wewe yaje atorotse muri kudeta yari arimwo. Ajidana hayo Inosa Mutama yatwara Brende, nawe yatorotse. Kwanza yanarokotse ngo Brende yarashwe kuri iki gihe cya kudeta, yarabitubwira. Hakaba uwo bita Kapiteni Audace Mugufi, ngo yaravuye no kwiga hanze, nimba yiga mu Bushinwa sinzi niko yatubwira. Abose nabari bakivuyemo ako kanya ndimo ndavuga. Hakaba Ajida Nibitegeka Jamari, nawe nyine yaravuye mu gisirikare aha mu Burundi. Hakaba Colonel Cyuma, nawe niho yaravuye. Hakaba Majoro Bukuru, Majoro w'Ibihanga, nawe yaravuye mu gisirikare cya leta hano.